Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure mwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu mutekano, aho abanyagihugu batari bake batuye mu gisagara ca Bujumbura bari mu bwoba bukomeye cyane kubera amakuru ahejeje kujya ahabona avuga ko umwanya n'umwanya ibiturika bishobora kugumya biturikira mu gisagara ca Bujumbura nyuma y'ibyaturikiye mu Ngagara hafi y'ubushiranganje bw'umutekano. Bose bakaba bemeza ko ubwoba bafise ari bwinshi kandi amakuru ariko arahanahanwa akaba ari amakuru adahumuriza avuga ko umwanya n'umwanya igihugu gishobora guhura n'ingorane zikomeye cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura, aho amakuru adushikira adahumuriza avuga ko hari abarwanyi ndetse n'abariko barakora amabi bamaze gushika mu gisagara ca Bujumbura, aho biteguriye guturitsa ibibanza bihambaye cyane kandi bihuriramwo n'abarundi batari bake. Ibi akaba ari ibintu biteye ubwoba kandi bigaragaza ko umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho tuza kubabwira byinshi ndetse n'ikihishe inyuma y'ibiriko birabera mu gihugu c'u Burundi, aho ari kugenda hategwa ibisansu mu bice bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura, ariko bikaboneka neza ko biba byakozwe n'abajejwe umutekano, kuko aho ibyo bisansu biterwa hose hagiye hegereye ahaba hari inzego z'umutekano, akaba ari ibintu bifise icyo binyegeje kandi biteye ubwoba, aho biza bishimangira ko abarwanyi bariko barakorana n'inzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turaza no kubabwira ku bibazo biri mu ihinguriro Braludi, aho rimaze iminsi 3 ridakora. Ibi akaba ari ibintu bibabaje kandi biteye ubwoba. Abasanzwe bakora muri iryo hinguriro bavuga ko ubuzima bwabo bwabugiye guhagarara, bakaba bafise ko n'ubwoba ko akazi kaba bagiye kugatakaza, ariko byose imvo akaba atayindi ari ukubera ikena ry'amafaranga mvamakungu, aho benshi bavuga ko ibi bintu leta ya CNDD-FDD itabitoreye inyishu byanze bikunze igihugu c'u Burundi gishobora kugwa mu manga ikomeye cyane. Turabigaruka ko mu idonido ry'amakuru. Turaza no kubabwira ku majambo ahambaye cyane yatangajwe na Gervais Ndirakobuca, mushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi, aho yavuze amajambo akomeye cyane araba abari basanzwe batuye mu Gatumba. Akaba ari ibintu byerekana neza ko ibintu bigiye guhinduka umwanya n'umwanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni byinshi twabateguriye, ico busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, pyonda kuri sabone canke subscribe niba utarabyondaho, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibibazo bidasanzwe canke ibihe bibi kuri Braludi. Iminsi irakwije 3 ibikorwa byahagaze mu ihinguriro Braludi. Ubwoba ni bwinshi mu bakozi b'iryo hinguriro ry'ibinyobwa, bavuga ko baba bagiye gutakaza akazi. Amakuru twatohoje yemeza ko ihinguriro ry'ibinyobwa Braludi igihe kitari gito kiriko ricumbagiza gushika ubu n'ibyahuha byahohotse. Iminsi 3 ikaba iheze atabinyobwa biriko birahingurwa. Kuva ku munsi wa mbere igenekerezo rya 22 Ndamukiza 2024 ibikorwa byarahagaze kubera ibura rya bimwe mu bikoresho bikoreshwa mu guhingura inzoga, twavuga nk'umwambiro w'ingano witwa Maliti. Uwo ni umwambiro w'ingano ukoreshwa cyane mu guhingura ikinyobwa ca Amstel na Primus. Muri ayo matohoza twakoze byemezwa ko ibyo byavuye ku ikena y'amafaranga y'agaciro dolari, kuko
uwo mwambiro uva hanze y'igihugu ukaba wahora ukunda kuva mu gihugu ca Ukraine. Bikemezwa ko Bralirwa byayigoye cane kuronka ayo mafaranga mvamakungu kuko no mw'ibanki nkuru y'igihugu BRB barayabuzeyo. Muri BRB baratwimye amadolari batubwiye natwe nituyazane. Ibyo twabiyagiwe n'umwe mu barongoye abandi aho muri Bralirwa. Iryo soko ryacu kandi rigira riti Bralirwa ntishobora kubwiza ukuri abarundi imvo nyamukuru ry'ikena ry'ibinyobwa n'uburongozi bukuru buguma bwizeza abakozi ko uwo mwambiro ugiye gushika vuba. Ariko ico kibazo kimaze igihe kirekire cane kuko naho uwo mwambiro uza wama udushikira ari muke cane ugaca unyaruka guhera kubera iyo ngorane y'amadolari. Niyo mpamvu kenshi mubona haboneka amafaranga gusa mukabona ko ibibazo bikunda amafanta gusa mukabona ko inzoga zibura. Gushika ubu ingaruka mbi zatanguye kwibonekeza kuko hari bamwe mu bakozi b'iryo hinguriro barungiswe mu karuhuko katateguwe, ibituma bagira ubwoba mu kwibaza ko n'akazi gashobora guhagarara umwanya uwo ari we wose. Ibyo biruko mu gihe hamaze iminsi myinshi hibonekeza imyidogo mu gihugu cose kw'ikena ry'ibinyobwa bya Bralirwa, haba ku badandaza b'ibyo binyobwa canke abanyagihugu babyihereza. Aho bishitse naho bikaboneka ibyo binyobwa bikaba bigurwa nk'inzahabu kubera ukuntu biba bizimvye, ariko Neva we akabandanya guhenda abarundi ko Uburundi ari Edeni kandi akabandanya gushinyaguriza abarundi ko abarundi bishimye kandi ko ata kintu kiryoshe nko kurongora abarundi bishimye. Ibi byose nyine bigafatwa nk'agashinyaguro gakomeye cane kubona Uburundi bugeze ahatemba ariko umukuru w'igihugu akaba atariko arabibona. Ni ibintu bibabaje cane kandi biteye ubwoba. Tuve kuri iyi nkuru amakuru yacu tabandanirize ku byatangajwe n'umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Abantu baguma bizitirira mu gatumba ngo niho bavukiye, ngo niho bataye uruzogi n'ibindi ntibikunda. Leta itegerezwa gukingira abenegihugu. Barya abantu bose dutegerezwa kubimura tubatware ahantu bari mu mutekano atamazi azosubira kubatera. Gervais Ndirakobuca umushiranganje wa mbere amenyesha ko bariko baratororokanya ibibanza aho bazosanga hari amatongo ya leta bazohategura kugira bazobatwareyo. Ashimangira ko umuntu wese ari ahantu hatewe n'umwuzurira ategerezwa kwitegura kwimurwa akaja aho leta izomutwara. Kubwiwe Uburundi ni buto n'akaboga abanyagatumba bavuga ko batovirira bazobasanga aho bazoba babatwaye. Gervais Ndirakobuca amenyesha ko leta iriko irakorana n'abasanzwe bayifasha kugira hagire igikozwe ku banyagihugu bose batewe n'imyuzurira hamwe n'ihomoka hirya no hino mu gihugu. Ashikiriza ko leta uno munsi ifise ibibazo by'inkoramutima ariko ko ibyo bakozwe ko n'ihindagurika ry'ibihe byihutirwa gusumba ibindi byose. Yabivugiye imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka kuri uyu wa gatatu. Yariko arashikiriza ibyaranguwe na leta y'u Burundi mu kiringo c'amezi 6 y'umwaka wa 2023 ushika wa 2024. Yasabye abatowe gufasha guhimiriza abanyagihugu kugira ngo bihute kwimurwa kandi ntibazagire izindi ngorane bateza kuko reberera umwene gihugu ntago umwene gihugu ari we wireberera. Rumonge naho ibarabara rikuru inomero ya 3 mu gace ko mu buranuko bw'igisagara ca Rumonge rirageramiwe n'amazi y'uruzi Murembwe. Ni nyuma yaho rwuzuriye bivuye ku mvura nyinshi yaguye muri ako gace mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Abakoresha iryo barabara bavuga ko iyo bitari bikunze gushika bafise amakenga ko rigiye gucikira muri ako gace nk'uko bagaragaza umwiheburo ukomeye cane. Ndetse benshi bakavuga ko binateye ubwoba bivanye n'ibintu biteye ubwoba biriko biraba mu gihugu cose c'u Burundi, aho benshi bemeza ko ibara rishobora kugwa umwanya uwo ari wo wose kubera ibintu biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi.
Tuvuye kuri iyo nkuru amakuru yacu tabandanirize kuri no nkuru y'akababaro kandi ikaba ari inkuru itabariza umupolisi yoba yaranyurujwe. Umupolisi Nestor Ndaruherekeye batazira Mandela yarabuzwe irengero kuva kwa kane uheze. Ubutumwa bumutabariza bugira buti uwo dutabariza yitwa Ndaruherekeye Nestor batazira Mandela, akaba yari umupolisi yakorera mu ntara ya Rumonge. Ipeti ryiwe ni Caporal Chef de Police, asanzwe ari umushoferi wa komisariya provinsi wa Rumonge. Nestor yaje i Bujumbura ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 16 Ndamukiza 2024 aje gukoresha imodokari. Kwa gatatu yarahavuganye n'umuryango wiwe. Ku munsi wa kane ku igenekerezo rya 18 Ndamukiza 2024 niho umuryango we wamubura ku matelefoni yose uca ugira ngo ni ikibazo c'umuriro. Umunsi wa gatanu waheze atagakuru kiwe baronse batangura kurondeza mu miryango bumve ko hari uwoba azi agakuru kiwe. Twese turavuga ko tudafise amakuru yiwe, baraca no ku bashefu bamutwara nabo bavuga ko atagakuru kiwe bazi. Igitangaje nuko iyo modokari yaje gukoresha iri muri garage n'ibikoresho byiwe byose by'akazi bikaba bihari, ariko ntitumenye uwacu iyo ari. Kugeza na n'ubu turacarondeza nta gakuru k'uwacu turabasha kubona. Uwomenya byashikiye uyu mupolisi Nestor Ndaruherekeye batazira Mandela yotwandikira muri ndondeza kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 32 46 56 51 kugira ngo abiwe bamenye ibyamushikiye, niba yaranishwe bimenyekane hakiri kare, kuko murazi ko ibyo kunyuruza abantu ngaha mu gihugu c'u Burundi byasubiye kwimonogoza muri kino gihe abarundi bimirije kugira amatora mu mwaka wa 2025 na 2027. Abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 nta kigongwe bakwiye kuronka. Reveriyano Ndikuriyo niko atangaza. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo avuga ko abashatse gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza atakigongwe bakwiye kuronka, kuko ibyo bakoze n'ibyaha by'agahomera munwa. Kubwiye ngo ababikoze ntibabaze ngo byaraheze, aho bazoba bari hose bazoguma baronderwa bahanwe, kandi nta numwe ashobora kubikuraho naho yoba umukuru w'igihugu. Ibi yabivuze mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru inyuma y'inama ya komite inkuru y'umugambwe CNDD-FDD yabaye igenekerezo rya 22 Ndamukiza 2024. Reveriyano Ndikuriyo yagize ati abashatse gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza bakoze ibyaha bikomeye by'agahomera munwa kandi ntibisoshobora kwibagirwa. Ababikoze bashatse gusenyura demokarasi, kuko umuhisi Petero Nkurunziza yari indongozi yitorewe n'abenegihugu biciye mu matora. Abashatse kuhungabanya inzego za 2015 aho bazoba ari hose bazoronderwa bahanwe n'ubutungane bw'u Burundi. Abarundi batari bake baragiye mu myiyerekano yo kwiyamiriza kiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza bavuga ko kitubahirije amategeko. Ibintu bitari bike bikaba byarononekaye ku rugero rukomeye cane. Ku igenekerezo rya 13 Rusama 2015 niho habaye itembagazwa ry'ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza bikozwe na General Godefroid Niyombare, ariko rikaba ritakunze kubera ko nyine byahise byanga, kubera ko Prime Niyongabo byose yabyishe ku munota wa nyuma. Tuvuye kuri iyo nkuru amakuru yacu tabananize ku makuru kababwiye y'umutekano, aho mu gisagara ca Bujumbura abarundi bari mu bwoba bukomeye cane kubera ibiriko biraba biteye ubwoba, byerekana ko umutekano ugomba guhungabana umwanya n'umwanya, aho ariko haraterwa ibisasu bitari bike. Abarundi batari bake bakaba bari mu mwiheburo ukomeye cane bibaza ibigiye gukurikiraho, bakaba basaba leta ko yabakingira, ariko leta nayo ikaba itagifise ico gukora, kuko nayo yaramaze kurengerwa n'ibiriko biraba, kuko birateye ubwoba kandi birerekana neza ko umwanya uwari wose ibara rishobora kugwa, kuko biratangaje
kandi biranateye ubwoba kubona hafi y'inyubako z'ubushikiranganji bw'umutekano ariho haterwa ibiturika. Ni ibintu byerekana ko abariko baratera ibyo bisasu bafise imbaraga n'ubushobozi bwo gukora ibitero bikomeye cyane aho bashatse hose, ariko ikiba kibura akaba ari igihe benshi mu Barundi bakavuga ko byanze bikunze ibintu bidahagaze Abarundi bari mu kaga gakomeye cyane, igihe basanzwe mu kaga gasanzwe gahari bivanye n'ubutegetsi bubi bafise mu gihugu c'u Burundi. Banywanyi bacu, amakuru yacu nakagaruka, ibihe byiza nibyo ndabipfurije.